Mu bijanye no guhanahana amakuru mu rwego canke ishirahamwe iryo ari ryo ryose birakwiye ko uwubijejwe ayatanga neza kandi ku mwanya wo, bivugwa na Fiacre Muhimpundu, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata co kumenyesha amakuru. Iyo urwego ruri ngaho canke ishami riri ngaho, ni ngombwa ko abantu bamenye ivyo bariko barakora n'ivyo batera bagana. Si vyiza ko rero abantu baza kubaza ngo mbega muri bande, umukora ibiki. Nimwe mufata iya mbere mukabimenyesha hakiri kare. Bisigura yuko rero hariho uko gufata iya mbere. Nico nshaka gushikako ca mbere kiranga urwego rwose rujejwe gutanga amakuru aruraba. Ingingo ya kabiri ihambaye cane ni ukujanisha amakuru uvuga n'ibikorwa. Ni ukuvuga nimba abantu bubwira yuko iyi serivisi uyitanga gitange vy'ukuri, hanyuma ivyo udafitiye inyishu ntunagitangaze, ahubwo uvuga uti iki kintu tuko turaciga tutonde inyishu yacu. Mugabo ikintu kitwa kubesha kirabujijwe mu byo gutangaza amakuru no gutanga amakuru, guhanahana amakuru bita communication. Nayo iyo urwo rwego rugize ikibazo, ni vyiza yuko abarugize bicara hamwe bakarabira hamwe intumbero y'inyishu boja guha abantu nk'uko abandanya bivuga. Birashika rero mu buzima bwa misi yose urwego rukagira ibibazo, ivyo birabaho, canke hakaba ivyo bita nk'icago na crise. Ni ngombwa yuko haba inama zihuta muri urwo rwego nyene vyo guha intumbero inyishu baza guha abantu babona ico cago cabaye, babona iyo crise yabaye. Mwico gihe rero ni vyiza yuko batatevya, babinyarutsa kugira ngo abantu bamenyeshwe yuko naho ico gisita cabaye, naho iryo sanganya ryabaye, naho ico kibazo gikomeye cashitse, abajejwe urwo rwego bagifise mu minwe, bagatanga umwizero. Ishirahamwe canke urwego rwo ari rwo rwose rutegerezwa gushiraho igisata co kumenyesha amakuru mu gihe bitabaye uko, ivyo navyo bigatuma hatakara ubwizigirwa haba mu bagize ishirahamwe canke inyuma yaryo.